bamaze gutahura ubumaro buri mu ikawa aho kuza kunywa za nzoga ziyayura umuti ahubwo bihutire kuza kugura agakawa hama tubigishe n'ukuntu bashobora kuza baragafungura bakanywa. Bakunzi mwese mukurikiranye televiziyo ku Gasaka Web TV musanzwe mumenyereye hano mu gisagara ca Ngozi abatari bake muratuzi kuko twama tubashikiriza ibiganiro bisukuye birimwo urukurikirane rw'ibiganiro tuganira na bamwe abakora imyuga abakora ibikorwa bitandukanye. Aha turi nkuko mwamaze kuhabona n'Ingozi ku kibuga citiriwe ku Gasaka aho hari ihayanishwa gurisha ririmwo ibidandazwa bitandukanye abanyamyuga batandukanye n'ibindi bikorwa bitandukanye. Hano turi ni mu mbona wishira hamwe bita Jesco societe mbona ikorera mu ntara ya Ngozi neza mu gashikanwa. Turi kumwe n'umwe muri abo bashobora kuba bari hagarariye cyangwa bashobora kuba bari kubafasha gukwiragiza ivyo bidandazwa vyabo. Arashobora kuba yo twidondora akatubwira n'impamvu bari ngaha n'akamaro k'ivyo barimwo bashikirize bamwe batashoboye gushika ngaha mwiri hayanishwa gurisha kugira ngo bumve ivyo barimwo hano mu gisagara ca Ngozi cyane ku Gasaka. Turamuhaye kaze. Mu mwitwa gute? Jene twahira tuzi Boaz. Ego ndi mu bakozi muri bamwe bakorera irishira hamwe rya Jesco. Ego ririma kandi rikongera rigahingura ikawa kugera naho dushika ku rugero rwo kuyinywa natwe nk'abarundi. Mutubwiye ko muri mu bantu bashobora kuba bahingura ikawa tuzi ko ari kirimwa kiryoshe mu gihugu cy'u Burundi kandi kizanira itunga ritari rike igihugu cy'u Burundi. None mwebwe murabarimye baryo canke mukorana n'amashira hamwe ashobora kuba akorana n'abarimyi b'ikawa mubikora gute muri make irishira hamwe ryanyu rikora gute rimeze gute ubisobanuriye bashobora kuba batabazi hirya no hino murashobora kubibabwira bakavyumva ivyo ari byo? Ego no kuvuga ishira hamwe Jesco ariyo koperative Jesco isanzwe bwa mbere turabarimyi bikawa. Hanyuma ikindi dusanzwe duheje kuyirima turayirima hanyuma tukayikurikirana mu ndimiro hanyuma tukayijana kuri station de lavage. Aho kuri station de lavage naho nica tuyikurikirana tukayikurikirana gushika aho dushobora kuyironka twayimaze kuyironka intete. Tumaze kuyironka intete naho twaciye kuri societe de valorisation aho bashobora kuturosa imbunya. Tumaze kuronka imbunya rero tuce dushobora no kuyihingura tukayikaranga. Hanyuma tumaze kuyikaranga tukaca tuyisya tukaronka ifu. Tumaze kuronka ifu niyo ca tugaruka tugatekera ngaha muri izi ambarage mubona dufise ngaha. Hama tukayitekera sero y'ibiciro bitandukanye. Hariho iyo dushobora kugurisha nk'iyi paki inini ya mubona niyo tuca tugurisha amafaranga 9,000. Hanyuma iyi nayo intoya yayo tuca tuyigurisha amafaranga 4,500. Kubera ko rero amafaranga usanga ari nka meshi hari umunyagihugu nawe muto adashobora kugura turaheza tukamanura tugashira ku kambaraje gatoya nawe akagura ku mafaranga 2,000. Hanyuma nuwa makeya nawe arashobora kugura tukamugira uw'igihumbi nawe nyene agashobora kugura. Ikituma rero catumye tubigira gutya nuko abazungu badutanze ku mugambi wo gutahura akamaro k'ikawa kuko ubumaro bw'ikawa ni bwinshi cyane gose. Ubumaro bw'ikawa kuko ikawa ni nk'umuti ubwa mbere. Ego isanzwe ikinga ingwara nyinshi. Kubw'ivyo rero iyi koperative Jesco niyo hageze igihe turiyumvira dusanga n'umunyagihugu mutoya nawe arakuye kuyinywako niyo catumwe catukora mu izo nzira zose kugira ngo bishoboke umunyagihugu ayinyweko apana abazungu kuza baraza baduhenda yuko ngabirabure batanywa ikawa. Oya umwirabura aranywa ikawa
kugira ngo nawe aronke bwa bumaro buri muri ya kawa. Dusanzwe tumenyereye mu gihugu cy'u Burundi canke abanyagihugu batari bakeya ibintu vyo kunywa ikawa batayibona nk'ikinyobwa, basanzwe bimenyereye kwinywera icayi cya kintu kibayabaye kumbure ku mafaranga makeya bivanye n'ubushobozi canke no gutatahura akamaro k'ikawa. Kandi mwatubwiye ko iyi kawa iva duhereye ku murimyi ayirima mukayikurikirana gushika hariya ku mayizine twita ku mayizine, hama ivuye mu mayizine mukaja hariya kuyikoboza mugabo mukayigarukana mukongera mukayihingura. Mbega mwebwe kubatabazi mukorera hehe? No kuvuga aho dusanzwe dukorera iyi kawa bwa mbere nasiguye yuko kuyikurikirana kugira ngo tuyironke gushika tuyirose yumye cyane gose. Ivyo tubikorera kuri station de lavage yo mu gashikanwa aho bita mu Gitanga. Bizimwe abanyagihugu bita amayizine ngo kwizine. Ego. Hanyuma rero imaze kuva hajya twebwe tuca tuyizana muri Civica bakayidufasha kuyitegura neza tukaronka imbunya. Tumaze kuyironka imbunya rero aho duca tuyikarangira kugira ngo turonke ikawa isa gutya. No kuvuga ibica tubikorera ngaha kurubuye ahingozi nyene mu gisagara ca Ngozi. Murakoze cyane. Akurubuye neza imbere y'urusengero rwa Adventiste. Okay, twamaze kumva mu bisanzwe namwe muca mu masosiyete murakorana kandi mugaheza mukaronka ikawa nziza isukuye kandi imeze neza. Je nagerageje kumviriza nsanga ni ikawa iryohe cyane, turanatumirana batari bake kugira ngo baze barayigura. Numvise iryoshe nk'izindi wanashaka imwe n'akanovera karekare. None ko mwatubwiye ko iri mu dusashe dutandukanye bivanye n'amafaranga, mbega uguze isashe nini n'uguze isashe ntoya zose uburyohe ni bumwe? Ego cyane uburyohe ni bumwe. Uburyohe ni bumwe. Twebwe twagerageje kubishira ku masashi nyene mato ikibiranga bwa mbere haba hari ikimenyetso ca Jesco ukubona gisangu kunguku urabona ko vyanditse ko no kuri agasashe gatoya. No kuvuga uburyohe ni bumwe, ntidushobora guhindura uburyohe kuko duhindura uburyohe tuba twononye ntitwa dutaduhaye umunyagihugu ico ategerezwa kuronka. Murakoze cyane. Turangiza twovuga tuti uyu munsi turi mwihayanishwa gurisha aho tumenyere ko n'ibiciro byamaze kugabanukwa. Iyi mwavuze ko ishobora kubiri ku 9,000 bari kurayigurira ngaha. Mu bisanzwe iyo umuntu atayisanze ngaha acayitora ku mafaranga ngaha. Iyo umuntu atayisanze ngaha no kuvuga nk'ubu kubera ko turi mwihayanisha gurisha ubu nyene uguze igipaki imwe niwe twara ku 9,000 ariko uguze ipaki zibiri urashobora urumva ko byategeza kuba biba 18,000 cyangwa se 18,000 ariko ca tumuha ku 17,000 ubu ushoboye kugura izi paki zibiri icarimwe. Nushobora kubarondera inyuma yihanisha gurisha ashobora kuronka ko ivyo biciro bidahindutse. Ivyo biciro adusanze aho dushobora gukora aho dukorera dusanze kuri industry arashobora kuyironka ku biciro biri hasi bivanywe n'ico ashaka kuko iyo dukurikiranye umunyagihugu tugasanga arazi canka ashaka no gutahura akamaro k'ikawa ari ubwa mbere turashobora kumuha promotion kugira ngo agende nawe ayinyweko yayikunze ariko agarutse tumuha kuri bya biciro nyene. Murakoze cyane. Turabashimiye. Akajambo kanyuma urangiriza ko kiduhavura dusezera abari baradukurikirana. Akajambo kanyuma no sozerera ko nuko abanyagihugu bwa mbere bakwiye gutahura ubumaro buri mu ikawa. Bamaze gutahura ubumaro buri mu ikawa aho kuza kunywa za nzoga ziyayura umutwe ahubwo bihutire kuza kugura agakawa hama tubigishe n'ukuntu bashobora kuza baragafungura bakanywa. Murakoze cyane. Turabashimiye. Mwari mwatubiye ko mitwa bande? Nitwa Iratuzi Boaz. Iratuzi Boaz niwe twako turayaga twako tuganira ibijanye n'ikirimwa ciwacu aho batari bake batigera biyumvira gufata agakawa ngo bakihutira kuja gusoma ka kabarobe canke akayoga n'utundi